Imiryango amajana na 39 yo ku mutumba wa Gabaniro uherereye muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge yahuye n'ivyago mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu aho umusozi wamanuka ugahitana ibitari bike yarahawe imfashanyo kuri uno w'Imana. Itoni 19 z'umuceri, amahema be n'indobo nivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bwo gufashanya ari kumwe na buramatari w'intara ya Rumonge be na musitanteri wa komine Muhuta nkuko amakuru ava mu biro vya buramatari abivuga. Iyo mfashanyo ariko abayihawe bavuga ko ari inica nikize bivanye nuko yari nke ikaza ibasanga babuze vyinshi. Uyu numwe muri bo. Batanze umuceri ugaragara, nta nkozo, nta biharage, nta kunyu, ahantu turi nta mazi yo kunywa ahari, amatwarete ahari, muga nta mazi ahari. Tuhagira amakenga ko abana bashobora kurwara indwara z'ivyaduka biturutse n'ubw'isuku rike. Bamwe muri abo banyagihugu baranidoga ko muri rusansuma yabaye kugira barabe abafashwa uko bangana hagiyemwo ikumigwa. Abakumiriwe n'abanyagihugu bazwi nk'abatemera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bisanga batashizwe ku ntonde n'indongozi zimwe zimwe. Iyindi ngorane abo banyagihugu bavuga ko ibahanze muri kino gihe ni yaho bakika umusaya, begeranirijwe ahantu hamwe ari benshi kandi naho nyene bakavuga ko adashemeye. Uko abantu babayeho rero babayeho nabi bivanye n'ingene basi babashyira ku mashuri y'imyuga mu Gitaza, hasanzwe hari ibiro nyene vya basi Croix Rouge Gitaza be Muhuta. Abapfasoni n'abana n'abase wabo barari kibayaki. Nuko rero turabaza bagira neza kugira ngo badushikeko, tugasaba na leta ko yoraba ahandi hantu bamuvuguriza iyo miryango. Mwomenya ko ibiro vya buramatari wa Rumonge hamwe na Croix Rouge vyamenyesheje ko mu vyononekaye ku musozi wa Gabaniro harimwo umwana yitavye Imana, abantu 4 bakomeretse, abandi barenga 2,000 batakaza uburaro, hamwe n'imirimo iri ku mahegitari 500 be n'urugomero rwa Kirasa vyononekaye.